Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye ijya nino mu makungu ya kure, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abandi mukadukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abandi ngaho mu mugabane wa Aziya mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, abandi mudukurikira kandi muherereye ngaha muri Afrika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, ibisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, amuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero yandi ashikiye igihugu cacu c'Uburundi, reka tuje mu gisata c'umutekano. Abantu babiri canke ibiziga bibiri nivyo vyaraye bitowe bagandaguwe, harimwo ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe ngaho mu ntara ya Cibitoke, yahora ari Cibitoke, ubu ni komine ya Cibitoke. Haravugwa ko uyu muntu yagandaguwe yoba yagandaguwe bunyamaswa, kandi hakaba hariko haravugwa umutekano mukeya, umutekano utifashe neza mu bice vyo mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Hakavugwa aba M23 bajabutse bagashika ngaha mu gihugu c'Uburundi, hakaba hari kwibaza niba ari bo baciye bagandagurwa. Nk'uko rero biriko biragenda bishikirizwa n'abatari bakeyi ngaha mu gihugu c'Uburundi, bagenda berekana ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ivyo ariko aravuga ari akamaramaza, nawe atekewe n'icoba gikomakomeye cane. Abategetsi n'abandi bakomakomeye rero bakavuga ko ivyo biziga biriko biragenda bitorwa naho umukuru w'igihugu atagenda yemanga, ivyo biriko biragenda biba birafitaniye aho bihwaniye n'abo bagwanyi n'abasoda yarungitse mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ico bikora, hari amakuru ariko adushikira inyuma yaho M23 iviriye mu gisagara ca Uvira, ibitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo abasirikare bake ba Congo FARDC hamwe n'abasore ba Wazalendo baciye binjira muri umuji wa Uvira kugira bakaze umutekano. Uno munsi naho hinjiye amato ane y'abasirikare ba Congo, aho ubwato bwabo buhejeje guparika ku kivuko ca Karundu, nabo baje kongereza umutekano muri Uvira, kuko hari hatanguye kwibonekeza bamwe mu benegihugu bariko barasahura utw'abandi bahunze canke basumvya igikenye. Aho rero M23 yari yatangaje ko uwo muji itazowuvamwo hatabonetse ingabo za MONUSCO ngo abe arizo zihasigarana, ariko ku bw'igitsure ca Amerika biravugwa ko boba batanguye kuva muri uwo muji. Ingabo z'Uburundi zambaye impuzu z'igisirikare ca FARDC hamwe n'abandi baciye basesekara muri uwo muji. Rero twababwiye ko hari ikindi kiziga c'umuntu w'umugabo naco catowe ngaho ni mu ntara ya Makamba, ni mu bumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Biravugwa ko uyu nawe yatowe ikiziga yoba yari
umusuma ngo yoba yagandaguwe avuye kwiba utw'abandi kuko bamusanganye n'ibintu yari afise biboneka ko vyari nk'ivyo mu nzu yoba yari yivye, ariko gushika mangaya ntago hari hamenyekana abo baciye bagandagura uyo musuma, kuko biraboneka ko amatohoza akiriko arakogwa. Ico bikoze hari abagabo babiri biketswe bakaba batawe muri yompi n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Tuvuye kuri iyi nkuru, hari ikoraniro kaminuza ririndiranywe igishika ku munsi wa 20 kw'igenekerezo rya 25 mu nzero umwaka n'ibihumbi 2026. Biravugwa ko rero hari iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD FDD, hakaba hari guhiganwa cane Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo kugira ngo harabwe niba umwe aguma muri ico kibanza canke niba azogikugwamwo agashigwa ku ruhande agasezererwa. Nayo kandi Ndayishimiye we akaba bandanya kwibaza ngo mu gihe yoramuka yagandaguwe canke yapfuye ninde azomusubirira, ninde yotabara igihugu. Gwe kubwiwe abona ko Uburundi mu gihe Varisito Ndayishimiye yaba ataburimo, atawundi muntu ashobora kumusubirira, ashobora gutwara Uburundi nkuko abishikiriza. Abandi bati muri CNDD FDD ntabwo hoburamo uyundi musuma, umubeshi, umwicanyi, umunyonyezi nka Ndayishimiye yotwara igihugu nyine nawe akagendera muri uwo mujyo canke muri ubwo buryo bwo kwica no kubesha no kwiba igihugu. Ivyo nivyo bamwe bariko barasubiza Ndayishimiye bivanye n'amajambo yaciye ashikiriza yerekana ko ngo ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe yoramuka ahuye n'isanganya agapfa atari yoshika muri 2027 ngo ata n'umwe abona yomusubirira, akavuga ko abandi bose ari abasuma. Varisito Ndayishimiye kandi yatinyutse arubahuka gutuka abasenyeri, aravuga ngo baramubatije baramukomeza muri mpemu yera, ngo nta n'umwe atinya, ariko ngo igihugu ngo barakibangamiye, barakishe nabi cane. Ivyo nivyo majambo yiwe yaciye yivugira. Biboneka ko uko gutyoza abo basenyeri, abapatiri ngaha mu gihugu c'u Burundi ku mpanuro bariko baramuha bivanye n'ukungene ariko arica igihugu, Varisito Ndayishimiye we ntavyemera, ntabona ko ariko arahemuka, ntabona ko ariko arica igihugu, nyamara bantu bamuha impanuro akanka kuzumviriza, akanka kuzakira, kandi biboneka ko amakosha ayafise menshi cane yo konona no kwica itunga ry'igihugu. Nyamara yabandanyije aboha Generali Alain Guillaume Bunyoni amwagiriza ko ari we yishe itunga no konona itunga ry'igihugu. Nyamara ngabo muri CNDD FDD bose ni abasuma. Abarundi ngo barakwiye guhaguruka bakikura ko iyo ntwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro y'igikenye, intwaro y'inguvu, intwaro ibaboheye agakano ku mugongo. Eko bagomba kuyikura ko batayikuye ko nanone ikazobandanya irabahonyanga nyine nkuko bariko baragenda babishikiriza. Ibintu kandi ntibiza koroha, ni ingorane zikomakomeye cane muri CNDD FDD. Tunyarukire muri CNL inyankamugayo kwa Agathon Rwasa, naho ari mu gacereri, naho atakintu ariko arashikiriza muri kino gihe, ariko ngo hari amakuru menshi cane ariko aragenda atangazwa muri uyu mugambwe wa CNL inyankamugayo, aho ngo Agathon Rwasa rero nawe ariko aritegurira kuzoja kwiyamamaza mu matora mu mwaka uza. Ariko barabandanya kumubwira ko batazomworohera na gatoya, ko CNDD FDD itazomureka aja kwiyamamaza,
ko rero agatorwasa muri ino umwaka wa 2026 na 2027 ashobora kuba yoba apfunzwe, nibatamugandagura azoba apfunzwe. Amatora kuko biraboneka ko agatorwasa kugira ngo atazohangana n'uyu mugambi uri ku butegetsi, kuko babona ko mu gihe yoramuka atanze kandidatire abarundi bose bazomuja inyuma, bakabona ko rero atakindi ari uguhinyanyura ibiharuro canke igitigiri c'abazoba bamutoye, bakerekana ko agatorwasa atatowe. Ikindi ngo kiboneka nuko ashobora kuwinjira ibohero akabohwa agapfungwa mu gihe yoramuka atanguye guhirahira avuga ko azokwiyamamaza mu matora, nk'uko benshi bariko baragenda babishikiriza. Akaba ari nako bariko barabibona nyene ko agatorwasa umwanya n'umwanya ageramiwe. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.